Kuri uyu munsi w'itariki 21 z'ukwezi kw'indwi duhejeje kurangura igikorwa gikomeye no kuvuga igikorwa cyo kwitorera uzorongora igihugu cy'u Burundi muri iyi myaka 5 igiye kuza no kuvuga gushika mu 2020 gushikaho umusifuzi aza kuvuga ati turaharuye turahejeje tubandanya twizera mugabo rero nkuko mubizi haburana babiri hagatsinda umwe turi mu 8 duhiganirwa ico kibanza intebe n'imwe nitwoheza ngo tubipfe nta matora ari karaba aya ni nkinamico amatora meza azotegurwa mu misiza Petero Nkunziza ko yashimyogena amatora wenyene aya nayo nkinamico twinga mu Nyakabiga nta matora tujamo kuko murazi yuko ari imwe mu makomine yagiye muri manifestation kandi tukibandanya izo ndogo zishashe tuzozemera ndetse twebwe abarundi n'ibihugu duhana imbibe na Union Africaine mbe n'amakungu ntibazobemera kuko baciye kubiri n'ibwizo shingiro ya Republika y'u Burundi n'amasezerano y'Arusha abanyagihugu muri Nyakabiga ntitwigwa tubatera kamo nibyo babona nabo ngaba ngaha umunsi turi mu mubabaro niyo batabici umuntu ngaha mu Nyakabiga n'amatora heze twe twayagiyemo kandi nubu nta twagiyemo ko atamatora hari abanyagihugu mu Nyakabiga tubatera kamo ko botekana bagafatana mu ndakuna hagati yabo ha muti wa mututsi nta matora ariko araba uno munsi hariko haba ninde Igituma nagiye gutana uko bera jewe nsandi mu bantu batemeye kintu cyatse cy'umukuru w'igihugu kubera kiri kubiri n'amasezerano y'Arusha y'amahoro hamwe kandi n'ibizoshinga ry'u Burundi tuzogerageza ibintu bishoboka byose kugira ngo turonke amatora ameze neza amatora y'arundi bose amatora atunganyijwe neza amatora yaje haravye abantu bose bashaka kuyajamo bakajamo mu mahoro n'umutekano